bashitsi bagihagaze natwe ishengero tuvyaguruke tugira duhe kazi uyu mwami w'abami yadukoranije kandi adufitiye ijambo. Hanyuma turafise ibyo kumushimira, turafise n'ibyo tumusaba, kuko vyose niwe abikora. Vyadukore ni byinshi ntawo biharura. Tuduze ikiganza cyo kumushimira, kandi muri iki kiganza nyine hari ibyo tumusaba. Duce dusaba hano Pastor Alexis ashikana turongore muri amasengesho, ahejeje mwarimu Aime acashika hano adusikirize ico Imana aziye ku mutima wiwe. Kaze. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ingene waduteye iteka tukaduga kuri uyu musozi, shengero rikaba riri imbere y'inyonga zawe. Turavuze tuti nushimwe kandi uhabwe icubahiro, kuko ibi byose bikorera mu rukundo. None uyu mwanya turi hano turadugije ibiganza imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, ngwino uhagararane nawe, mpwemu yera muvugishe iby'ijuru ryateguye, umuntu wese yakire ku gisa ciwe, maze haboneke inyishu ku bibazo twazanye. Ababereye imbabazi Imana bashikiriza imbabazi, ababereye gukizwa wahe gukizwa, abarwayi wakize, abarara barira ubahoze, uremesha abababaye. Mwami Yesu garukana abagomba gusubira inyuma. Uyu muhingamo tubone mukunzi mwiza igikorwa c'Imana. Urakoze, turagushimiye, turataramuje Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bw'Imana bubaneshe, buneshe ibisigo, buneshe impwemu mbi, buneshe ubushobozi bw'umwiza, ariko ubushobozi bw'Imana buganze. Natwe twakire dushima mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imana yacu nishimwe. Turashimiye Imana itugiriye ubuntu kuri uno mugoroba, kaba itwemereye kuba imbere y'ishengero ryayo kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Turashimiye n'abarongozi bacu nabo nyene baduhaye uwo mwanya, Imana ibahezagire. None rero twagomba dusangire amajambo y'Imana kuri uno mugoroba, kubera ko ijambo ry'Imana ari ryo ritunga ubugingo. Indya nizo turya kugira ngo umubiri ushobore kubaho. Umuntu atarya ivyo kurya ntashobora kubaho, ntashobora kugira ubuzima. Umuntu arya nabi ntashobora kugira ubuzima bwiza. Rero ivyo kurya bituma umuntu akura, umuntu akomera, umuntu agira ubwenge, umuntu abaho. Yesu nashimwe. Kandi ijambo ry'Imana naryo rituma umuntu w'imbere akura, abaho, nawe nyene akagira ubuzima bwiza muri twebwe. Kubera ko umuntu ari imbere ni watuma dushobora kunesha. Imana ishimwe. None rero ni vyiza ko muri twebwe tugira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba muri twebwe rigwiriye. Havuga ngo
umutwe w'amajambo uvuga ngo Yesu atuma intumwa 12 kwigisha. Umurongo w'indwi, ahamagara bamwe 12, atangura kubatuma babiri. Abaha iki? Ububasha ku mpwemu zihumanye. Ababuza ngo ntibagire icyo bajana ku nzira atari inkoni gusa, ntibajana impamba canke isaho canke amahera mu mifuko yabo. Imana nishimwe. Ngaha tuhabona inkuru ingane Yesu yatanguje igikorwa. Ukurikiranye Yesu yarigeze kuba afise abigishwa benshi bagera ku 300. Arabigisha hanyuma umwigisha igihe cyose yigisha yamagira abanyeshure abona ko bafise ubwenge, barose amanota akwiye, bakurikira neza mu ishure, abo bantu akabunguruza. Iyo bamenye akabunguruza. Aha rero yarasigaranye abigishwa 70. Arabigisha. Amara igihe ariko arabigisha. Hagera igihe rero cyuko abarungika muri stage, abarungika kugira ngo ivyo yabigishije bagende babishire mu ngiro, nawe abevariwe arabe ko ivyo yabigishije bariko barabikora nk'uko yabigishije. Mu kubatuma aca abaha ububasha. Imana ishimwe. Arabanza abaha ububasha. Arabaha ububasha kugira ngo niyo bashika ahantu bagasanga hari impwemu mbi bazisende, bazirukane. Nibashika ahantu bagasanga hari ikintu kigoranye kimeze nk'umusozi, bashobore kukirengana kuko bafise ububasha. Ngaha dusomye ngo mu kubatuma arabatuma ari babiri, mugabo arabaha ibikoresho vyitwa ububasha. Imana ishimwe. Amaze kubaha ububasha baca baragenda barakora igikorwa c'Imana. Barakora, baraheza igikorwa, baragaruka rero baramuha raporo, baramubwira bati mwana, bimwe wadutuma vyagenze neza cyane. Abadayimoni baratwumviye, tuvuze abadayimoni baca bahunga. Ikintu cyose twakoze cyagenze neza, dusengeye abagwayi baca bakira. Mana yacu nishimwe. Yesu arabaraba aca babwira ijambo rikomeye. Imana yacu nishimwe. Sivyo tugomba kugarukako, ariko tugomba kuvuga ku bubasha bw'ishengero. Ingene ishengero ry'Imana rifise ububasha. Yariko arategura abo azosigarana ishengero, kuko n'aba 70 yaciye abatoranyamwo abandi 12 aca bita intumwa. Izi ntumwa rero nazo nyene igihe yasozera ibikorwa, igihe yarangiza ibikorwa, usomye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 28, urabona ingene yabatumye. Arababwira tumviriza rero, narabahaye ibikwiye, imyaka 3 tumaranye narabigishije ibikwiye, nta kintu nabahishije. Narabahaye ububasha bwo gusenda abadayimoni cyagihe n'abatuma. Arababwira ati umviriza rero,
ubu rero nimugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa abihana mubabatize. Aca arababwira ngo wumve ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Imana ishimwe. Aha igikorwa c'Imana Yesu yaragisigiye abigishwa, aca aduga mw'ijuru, aduga abantu bose bamuraba babona, yatira ikirere araduga mw'ijuru bamuraba. Mugabo agenda basigiye isezerano, agenda babwiye ati rero ko ngiye kwa data muze murorera isezerano, abasezeranira kuzobarungikira Mpwemu Yera, kugira ngo Mpwemu Yera azogenda bafasha, azogenda bashoboza, kuko Yesu yarazi ko bagiye guhura n'intambara, yarazi ko bagiye guhura n'amagorwa, yarazi ko ishengero basigaranye rizoca mu bibazo bikomeye, kandi badafise Mpwemu Yera ko boca baturubuku bakiruka bagahunga. Igihe Mpwemu Yera yabazako bariko barasenga bari mu nzu yo hejuru, baciye bagira ubushizi bw'amanga, batangura kuvuga ubutumwa bwiza. Uwo munsi Petero ngo acavuga ubutumwa bwiza, abantu 3,000 baca barihana kuri uwo munsi, barahindukirira Yesu, bizera Yesu, bahinduka ishengero ry'Imana rica riratangura. Imana yacu nishimwe. Iri shengero rero ryaciye mu ntambara nyinshi, uhereye rigitangura gushika n'uyu munsi ryagiye rica mu ntambara, ryagiye rica mu bibazo, ryagiye rica mu mageragezwa, ariko ishengero ry'Imana rirabandanya, ishengero ry'Imana ririhangana rirabandanya gushika n'uyu munsi. Ishengero ry'Imana riracahagaze, tuvuge ngo amen. Uravye mu mwaka wa 64 Petero amaze gupfa, Pawulo amaze gupfa, ishengero rigira ingorane, batangura guhama abayuda. Uruhamo rutangurwa n'umwamperere yitwa Nero, yaturiye kahise k'ishengero, bavuga ngo yaturiye igisagara c'i Roma. Yari afise umugambi wo guhama abakristo, kubera yabona abakristo baguma bagwira, baguma biyongera. Hanyuma abakristo hari ibintu batemera. Ubwa mbere ntibemera ko Kayisari ari umwami, kuko bavuga bati umwami wacu ni Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Imana ishimwe. Ikindi, Abaroma bari bafise ibigirwamana vyinshi, bacuruza bakabikuramwo amahera menshi. Abakristo rero ntibemera gusenga ibishushanyo, ntibemera ibigirwamana. Barabona bati ubwami bwacu buzohomba, kubera abantu ntibazobandanya bagura ibigirwamana, abantu bazobireka. None rero aba bantu tubakorere ko hakiri kare, turabe ingene aba bantu twobahagarika kugira ngo ntibabandanye bigisha, twohava duhomba, twohava dusubira inyuma. Aca aturira igisagara c'i Roma, aragiturira, kiraka cyose kirahera. Bavuga ko cari gisagara cari cubakishijwe inzu imbaho. Murumva imbaho zumye uturiye, igisagara cyose kirasha. Baca bavyegeka ku bakristo.
baca batangura kubica, batangura kubahama. Uruhamo rw'ishengero ruba ruratanguye, barahama abakristo gushika ni Yerusalemu. Mu mwaka wa 70 urushengero rurabomogwa rw'i Yerusalemu. Uru rushengero rw'i Yerusalemu Yesu yari yarababwiye, ariko aravuga aburira igisagara, ariko aravuga ngo avuga ngo yewe Yerusalemu, iyo umenya ivy'amabanga, iyo ubimenya Yerusalemu, kuko ubutumwa bwavugiwe muri wewe, iyo buvugirwa ikorazini, baba barihanye, baba baramenye Imana, baba barahindukiye, ariko none warabihishijwe ivy'amabanga, warabihishijwe kuko abayuda urwo rushengero bararubona bakagwishimira cyane, bararubona bakumva rubateye isyeri, nta n'ikindi birata. Bama bavuga ngo ngurujye urusengero, turafise urusengero, ngurujye urusengero. Yesu aca arababwira ngo naho mugwishimira nta buye rizosigara rigeretse kurindi. Imana idufashe. Uru ruhamo rurabandanya mu mwaka wa 70, n'uru rushengero narwo nyene rurasamburwa rwose. Uru rushengero rwari rwubatswe ubwa mbere n'umwami Salomo. Rwubatswe n'umwami Salomo igihe Abisirayeli batwagwa ari nyagano, rurasamburwa. Ariko mu mwaka wa 586 imbere yuko Yesu avuka, uru rusengero rwongera rusubira kubakwa n'uwitwa Zerubabeli. Imana ishimwe. Zerubabeli amaze kugubaka, abayuda bongera gushima Imana, bamaze kugaruka mu gihugu bongera barusengeramo, rurabaho kugeza igihe hateye umwami yitwa Alexandre ahambaye, wo bita umugiriki yitwa Alexandre Logra. Ibihugu byose arabiyogoza, arabifata mu mwanya mutoyi. Mugabo ubu abayuda baramwitanga, baca bagirana amasezerano yuko atazobatera, aravyubahiriza, ariko haheze igihe gitoyi aca arapfa. Uwamusubiriye wewe yatanguye gutera Yerusalemu. Ateye Yerusalemu acafata muri rwa rushengero, acagenda bagira ingurube, araruhumanya. Cari kizira ko ingurube yinjira mu rusengero rw'abayuda, araruhumanya. Ariko mu mwaka wa 19 imbere ya Yesu, uwitwa Herode araruhumanura, rusubira kubaho. Imana ishimwe. Abayuda bari kumwe n'abitwa ba Yuda Makabe, muzobona hari ibitabo tudasoma twebwe ngahi wacu, ibindi mu mashengero nka Katolika bongeramwo ivyitwa vya Tobe, ivyitwa vya Yuda Makabe, ibitabo vyanditswe inyuma y'irya myaka 100 wavugishwa n'Imana Maraki, igihe abahinga mu vy'akahise bavuga ngo cari igihe cy'umwiza. Yongera kuruhumanura mu mwaka wa 70, ruca rurabomogwa mwihamwa ry'abakristo. Imana idufashe cyane. Ariko ishengero ry'Imana ntigigeze ricika intege, ntibigeze baruha, kuko barabandanije barabahama. Ngaha babagiriza ibintu bikomeye, bavuga ngo abakristo ngo bigisha imigenzo mibi, ngo bazana inyigisho mbi ku
kubera ko ngo bitana bene data bakitana bene data mugabo ngo bakarongorana bagaca babarega ku mwami bataba abantu bagira mariage na bashiki babo bazana inyigisho mbi bagahengera bari ku ruhimbi rw'umwami bakagenda bakabumviriza bakumviriza ivyo bavuga bagaca babarega ngo barya inyama z'abantu ngo bakanwa n'amaraso y'abantu babita ngo nabananga barabahama ishengero rirahamwa ryagiye gutora agahengwe nko mu mwaka w'312 kuduga hari himye umwami yitwa Constantine yari afise intambara nyinshi intambara biriya bihugu vy'Iburaya baragwana cane ngo aryamye mw'ijoro ngo abona ikimenye umuntu azaramubwira amwereka ikimenyetso c'umusaraba aramubwira ngo uwo musaraba niyo wawitwaza niyo wawushira imbere yawe uzotsinda Imana ishimwe acafata imyambaro yose y'abasoda ayishirako umusaraba inkofero z'abasoda azishirako umusaraba inkinzo azishirako umusaraba ibigwanishwa byose abishirako umusaraba acatangura kugwana uko agwana nesha acaravuga ati vya bintu nivyo sifa kwa Mungu umusaraba uri imbere natwe umusaraba wa Yesu nitwawushira imbere tuzogenda tunesha arangije aca ategeka abantu bose ko bategerezwa kuba abakristo muri ico gihe idini ry'abakristo abahinga b'ivyanditswe bavuga ngo niho ryaciye ryononekara riba ribi kubera kuba umukristo vyaciye bibidiri kera ubwa mbere abakristo barabafata bakabazana muri stade bakabarekurira ko intambwe zikabarya abantu babona kugira ngo abantu bavyanke abantu babitinye barababoha bakabakurura ku mafarasi yiruka bakabica babakurura kugira abantu bose nibagira umutima wo kwiyumvira ko abakristo ariko ayo maraso yabo yarushiriza kuba intabire y'agakiza Imana yacu nishimwe nico gituma muntu yandikiye abaheburayo igice ca 2 avuga ngo mbega two tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gacyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu Yesu kagakomezwa muri twebwe n'abakumvise sifa kwa Mungu hari abemewe barakurugwa hari ababambwe bacuramye hari abatetswe mu mavuta hari abahaye intambwe zirabarya hari abarekura kwidubu zikabaho nyanga ariko abo bose bagapfa bizeye Yesu ntibigeze bihakana izina ry'Imana Imana ishimwe idini rica rirononekara abantu bose baca baba Kristo ku nguvu utari umukristo ntiwashobora no kuronka akazi ubukristo buca burononekara niho haciye hatangura kuba ivyo bita amamisyo ibi mubona muri katolika abantu usanga ngo abantu bihebeye Imana bagaca bavuga ngo twebwe turahunze isi bagaca bagenda kuba mw'ishamba bakibera ukwabo muzokumva ngo abadominikane ngo abalegizandriya muzokumva ba Saint Paul imigwi itandukanye bavuga ngo duhunze isi kubera ishengero ryononekaye kuko na Constantine yaciye abatizwa yemera kubatizwa ariho havuye n'ujya mu batizo w'amazi gusuka ku mutwe kuko niwe yatanguye kubatizwa yavuga ngo ntimwonyinika ndi umwami abantu bontwenga bamubatiza ku mutwe
umubatizo barawonona, ishengero rirononekara. Mana idufashe. Ariko nubwo vyagenze uko, abantu barimwo mwemu barashishikaye kuzigama ijambo ry'Imana, barashishikaye kuzigama ubutumwa, kugeza igihe mu myaka y'igihumbi n'amajana 5 hongeye kuvyuka umuvyuro ukomeye utangujwe n'uwitwa Martin Luther. Yasanze abaroma baranyageje igitabo c'abaroma, barakinyageje, aragitora, iyo cara aragisoma, araciga neza aragisoma. Hari ibintu bariko barakora vyari bikomeye. Ubwa mbere ngenda nca ku mayange, ntiwo bivuga vyose muri uwo mwanya. Ubwa mbere bavuga ngo bariko barubaka urushengero bita Basilique Saint Pierre, bafata amadeni mu mabanki y'Iburaya, amafaranga arabaherana, arahera. Hagera igihe babona ko amabanki azorufata, baragira inama, baca bashiraho ikintu bita indurugesiya. Ni bande bazi indurugesiya? Ikintu bita indurugesiya, uriya muvyeyi arakizi. Nta bandi bazi indurugesiya? Indurugesiya n'urupapuro baguha, baranditse urupapuro. Urwo rupapuro wowe ukandika ko abantu biwanyu bapfuye, ukandika ko abariho, bagaca bakubwira ati rero utanga amahera nganuko, bagaca barushira papa kugira ngo arusengere. Abo bantu rero abapfuye bari mu vyaha bababwira ngo bazoca bava mu vyaha bagende bave ngo mwipurgatori, ngo bagende ahantu barindirira. Bashiraho impongano, umuntu yakoze icyaha bamucira impongano, bakamuca izahabu, bakamuca ifeza. Bashiraho ico kintu cabaye ikintu nubu atari ciza, kandi nubu kiracabandanya. Mana idufashe cyane. Ubu Martin abibonye ico gihe, kuko umuntu akoze ivyaha baca bamuca impongano kandi nyinshi. Iki gitabo rero gisomye asanga canditsemwo ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Sifa kwa Mungu. Si impongano zadukijije, si zahabu zadukijije, si feza zadukijije, ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Tuduze ibiganza dushimira Imana. Haleluya. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije. Iki gihe carahaguruka, mwishengera umuvyuro urahaguruka, kubera ko harabatanguje imivyuro inyuma yiwe bari babishe, bakabohera kubiti bakabica, bakabaturira babona. Ariko arahaguruka ashigikiwe n'Imana, aravuga ubutumwa bwiza. Yatanguje ishengero ry'abariteriye muri ico gihe. Ubutumwa rero burabandanya, uwo muriro urabandanya. Mu nyuma haraza abandi baratanguza amashengero, abitwa ba Charles Wesley, baratanguza amashengero y'abametodiste. N'abantu basenga mu Bwongereza, bagasenga babonye ingene basenga bitandukanye n'ivyo bahora babona. Mwemu yera baza ko ubushobozi bw'Imana bukorera muri bo, barabitegereza, baravuga ngo bajya abantu bafise iyindi metode yo gusenga, baca babita aba metodiste. Baravuga ubutumwa, shengero, amashengero aravuka, shengero ryacu rirashikirwa. Hari mu mwaka w'igihumbi n'amajana 905 ritanguriye muri Amerika. Nuno musi ubutumwa bwiza buracavugwa. Sifa kwa Mungu. Hari abantu rero babona ishengero riko riraca mu bintu bimeze nk'ibisebuzi, mu ngunza, bakibaza ngo ishengero biraheze birarangiye. Ariko ishengero rifise umwami yaribambiwe. Ntashobora kwemera ko
ishengero ry'Imana rigwa, ntashobora kwemera ko ishengero ry'Imana rigawa canke ritukwa. Ishengero ry'Imana rirafise ubushobozi, rirafise ububasha rikura mu mwami bwo kunesha, bwo kugenda rinesha kugeza inzamba y'Imana ivuze. Bwana Yesu asifiwe. Satani rero yama akengera abantu b'Imana. Igitero Satani afise agaba ku bantu b'Imana nukubatera ubwoba, akabereka ko badashoboye, akabereka ko bapfuye, akabereka ko ataco bazovamwo, akabereka ko ataho bazoshika, akabibagiza ko bafise ubushobozi bakura mu mwami Yesu. Mani dutabare. Usomye mu gitabo ca Samweli wa mbere 17 uhereye ku murongo wa 44 gushika kuri 46, dusabe mwarimu Pierre ashikana dusomere. Samweli wa mbere 17 44 gushika ku murongo wa 46. Igitabo cya Samweli wa mbere 17 murongo wa mbere Samweli wa mbere 17:44 mu gitabo cya mbere cya Samweli cyo cya 17 murongo wa 44 dusome mu izina rya Yesu. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba. Dawidi yishura Umufilisitiya ati, uje kungwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Ngira nkwice, nguce izosi, kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ngaha hari inkuru ndende. Ngaha umugabo Goliyati, abahinga bavuga ko yari muri bya bigabo vy'ibinaki, niwe yari asigaye muri bya bigabo vy'ibinaki. Bya bigabo vyabaho igihe abamarayika ngo baza bakavyarana n'abana b'abantu, isi yononekaye. Bibiri ivuga ko Goliyati yapima 6 metero uvuye hasi gushika hejuru, 6 metero. Nibaza sinzi ko mwarimu Pierre akwiza 2 metero. Murabe wongere ko 2. Niwe yararongoye Abafilisitiya, naho yahagarara mu kinogo abantu baramubona. Abafilisitiya hagera igihe rero ngo batera Abisirayeli barabugariza.
Goliyati mu yandi majambo Goliyati bisigura ngo Satani, ageranywa na Satani. Satani niwe yamaza acokora ubwoko bw'Imana, niwe yamaza agasuzugura abantu b'Imana. Goliyati nawe akorana n'ingabo z'Abafilisitiya, baraza batera Abisirayeli, bababwira ikintu gikomeye. Baragira bati turabahaye iminsi 30, mwama mwiyemera ko muri abantu bakomeye, mwama mwishima ko muri hanga ritavogerwa. Tubahaye iminsi 30, muzoza n'umuntu azagwane natwe, niyo mwadutsinda tuzoba baja banyu, natwe nitwabatsinda muzoba baja bacu. Mana dutabare cyane. Abisirayeli baragwana, mugabo barashika ahantu babonye Goliyati baratinya, bose baca bimba ibinogo, baravuga bati nta kugira offensive, ubu tugomba dutenere ngaha tugire defensive. Abantu bose babonye Goliyati asokorotse agatangura gutuka Abisirayeli, abatuka ngo mu mana ziwabo, bose bagaca banyika, bagaca binyegeza, akabashimanga, akabatuka nabi. Mana dutabara. Mugabo umunsi umwe Dawidi se waramuhamagara, aramubwira ati mwana wanje, ngwino ndagutume nugenda urabe bene wanyu ko bagihema, nta matelefone yariho, genda undabire ko Goliyati atabisasiye. Baca acaragenda agemuriye bene wabo. Ashitseyo asanga abantu bose barinyegeje, asanga abantu bose bari mu myobo, atangura kubaza amakuru, mbega ibi nibiki ko mumeze uko? Bene wabo bati wakana we, turakuzi ko wita imbere, hoje genda subira inyuma. Ariko nawe uravuga ati no, Abisirayeli bose bigenda uko. Ubundi aramukwega ati sha, ayo tubonye sayo kuvugwa. N'umwami yaratanze agashimwe ko umuntu yokwica Goliyati, azomuha umukobwa wiwe akaba umugore wiwe, azomuha kuganza muri iki gihugu ciwe, azomuha ivyiza vyose. Dawidi ati sa, tinuko bimeze, nimunjane ku mwami. Bwana Yesu asifiwe. Bamutwara ku mwami ka Dawidi, bakajana ku mwami. Gashitse ku mwami, umwami arakitegereza. Mugabo hajya umuntu agayana ntabarabona, umuntu akugaya ntabarabona. Umwami yari yamaze kwegerana, yari yabonye ko agomba asubire kuja kuba umuja, ariko Imana nayo yari yararahiye ko Abisirayeli batazosubira kuba baja. Yari yabakuye mu gihugu ca Farawo, yari yabashikanye mu gihugu c'isezerano. Ni wewe wavuze ko woshobora kugwana n'urya Mufilisitiya? Tego ti wewe, ego wewe ndiko ndabona. Ati mwami ntunkengere, naho mbona uko je narishe idubu, narishe n'intambwe, ndagiye umukuku wo kwa data, haza idubu ikaza igafata umwagazi w'intama nkayisumira, nkayakuwo mwagazi nkayitabagura, haje intambwe nkayitabagura. N'uwo Mufilisitiya nawe nyene nzomugira nk'uko nagize kimwe muri ivyo. Umwami ati nibaguhe inkinzo, nibaguhe umwambaro wambare, ugende turabe.
bamuha ibigwanishwa arambara, yatambuka bikanga, yasubira bikanga. Aterega mwami, mu kwica idubu sinavyambara, no mu kwica ingwe sinavyambara, ndafise ubuhinga, ndafise ivy'Imana yashizemwo, ndafise ibigwanishwa vy'Imana, ndeka ngende mpure n'uwo Mufilisitiya. Sifa kwa Mungu. Dawidi ngo acaramanuka, yitorera umugozi, yitorera amabuye 5. Bwana Yesu asifiwe. None wowe wibaza yatoye amabuye 5 kubera iki? Atora amabuye 5. Jewe mpora niyumvira ajya amabuye 5. Rimwe mpora mvuga ngo nukwizera. Yari afise ukwizera. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera nukumenya neza udakekeranya kw'ivyo wizeye bizogira gute, bizoshika. Yari yizeye ati jewe urya Mufilisitiya turaheza nitwahura ndamubagira ibisiga. Atora ibuye agitwa ukwizera. Bwana Yesu asifiwe. Atora irindi agitwa ukwizigira. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyiga, naho hoba mu muyaga, naho hoba mu bibazo, naho hoba mu ntambara. Abizigiye Uhoraho bararema, barahagarara, barashikama, naho hoba mu ntambara. Abizigiye Uhoraho ntibahungabana. Bwana Yesu asifiwe. Irya gatatu mpora ndagita amasengesho, kubera ko amasengesho nayo n'urufunguruzo. Bwana Yesu asifiwe. N'urufunguruzo. Igihe abayuda bagira babici, Esiteri yabwiye Morodekayi amubwira ati bwira abayuda bose basenge, bisonzeshe basenge, bamara iminsi 3 ataco bajya ataco banwa, nanje nzohaguruka ngende mpure n'umwami. Bwana Yesu asifiwe. Baca barabikora. Esiteri agihaguruka kubera yasenze, kubera afise urufunguruzo kugurura ivyo Satani yugaye, kugurura ivyananiranye, kugurura imyango y'amabohero. Aca aragenda, umwami akimubona aca mutunga inkoni. Bwana Yesu asifiwe. Hari n'irindi mpora nita amashimwe. Hari igihe ubona umenga Imana ntiyabikoze, ntiyabikoze mu gihe ugomba, mugabo wasubiza amaso inyuma ugasanga hari ibindi yakoze, ugasanga hari ibindi vyari bikomeye yakoze, ugaca uvuga uti ugejeje ukora Data mbaye ngushimiye, ndavyibutse ivyo wankoreye Data. Data mbaye ngushimiye, wankijije nari mpfuye rubi, nakwiturika imurengezi. Ugashuka uti mbaye ndashima basi. Bwana Yesu asifiwe. Mbaye nshimye, hariho n'ivyo wakoze, ko nibi wabikoze, ko nawe wahandenganije, ko n'uwo musozi wawundenganije, nahajya uzohandenganya. Sifa kwa Mungu. Satani rero aradukengera, kubera ko Goliyati abonye Dawidi aserutse yamubwiye ngo mbega uje kungwanya n'agakoni n'umugozi witwaje, mbaye imbwa jewe, mbaye imbwa. Dawidi aramubarira ati jewe sinje kukugwanya n'agakoni, oya sinje n'akagozi na bukebuke, ariko nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'Abisirayeli wacokoye ukayikengera. Umunsi ngira ndakwice, ngira ndaguca umutwe, abantu bose babibone, imivyimba y'ingabo zawe isanzare ku musozi
kandi abantu bose bazoca bemera ko mu Bisirayeli hari Imana. Bwana Yesu asifiwe. Dusome turangize. Abikorinto ba kabiri 10:4 mwarimu Placide ngo dusomere. Cete cha kabiri Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto 10 duhereye ku murongo wa 2. Duhere kuri 4. Kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi, dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Mana yacu nishimwe. Naya majambo y'Imana. Paulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto agibutsa ko ishengero ry'Imana ritari imbokoboko. Ishengero ry'Imana ritameze nk'uko abandi bantu baribona. Hariho uko abantu bakubona. Iyo abantu bakuravye barafise uko bakubona, ariko Imana irafise ivyo yadushizemwo, irafise ubushobozi yaduhaye kugira ngo tugende tunesha. Bwana Yesu asifiwe. Kugira ngo tugende dutsinda. Ngaha avuga ngo kuko ibigwanishwo by'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura n'inzitiro zikomeye. Haleluya. Turafise ububasha, turafise ubushobozi bwo gusambura ivyo Satani yubatse. Hari ibintu ishengero rigenda rigwana, hari abantu bagenda bagwana intambara batazi, hariho ibintu bigenda bikurikira abantu, ukurunganwa rugenda rukurikirana, ugasanga abantu umuntu wese agiye kurongorwa yama vyara umwana w'ifura agapfa. Mwe mwibaza ko ari biki? Yama twara indiga koroka. Mwe mwibaza ko ari biki? Ugasanga umuntu, abantu bariga bakiga mugabo ntibabona akazi. Bemwe mwibaza ko ari biki? Ugasanga abantu mu muryango abakobwa bama bavyarira iwabo. Mwe mwibaza ko ari biki? Turafise ivyo tugenda tugwana navyo. Umuntu akama acuruza ntiyunguke, akama ari muri marché sur place, natera intambuko nimwe aje imbere. Umuntu akama gwana intambara atazi. Umuntu akama kundana n'umuhungu hagera mariage gapfa. Mwe mwibaza ko ari biki? Turafise ivyo tugwana navyo, ariko hamwe n'ivyo vyose ibigwanishwa Imana yahaye ishengero, Imana yaduhaye ububasha, Imana yaduhaye ubushobozi. Dufise ibigwanishwa bishobora no gusenyura ivyo Satani yubatse, bishobora kubomora ivyo Satani yubatse. Ngo dufata mpiri n'ivyiyumvirwa mu mitima tukabigomorera Kristo. N'aya majambo y'Imana abayumvise Imana ibahezagire. Shengero ry'Imana rirafise ubushobozi. Ninde akeneye ubushobozi bw'Imana? Ninde vyagoye? Ninde yumva akeneye gutabagwa? Ninde yagerereye kure kugira ngo Yesu amugirire neza? Turaguhaye kaze. Birashoboka warangaje umutima, wiyumvira ngo ntibigikunda, wiyumvira ngo ntibigishoboka, wiyumvira ngo ivyanje Imana ntibizi, wiyumvira ngo vyarananiranye. Ariko ishengero ry'Imana rirafise ububasha. Twisunze Imana, twisunze Yesu,
dufata mpiri ivyo satani yubatse, dusenyura ibihome umugwanizi yagiye yubakira abantu, dushingura karimbi satani yagiye ashingira abantu, vyose tukabifata mpiri twisunze Imana.